Inshuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije cyane nongera ndabaha ikaze iganiro mukunda iganiro kibashikiriza amakuru y'inkino iganiro BTV Sport nizera yuko muri benshi kandi mumerewe neza iwanyu no mu vyanyu nkuko mumenyereye rero mu kiganiro c'inkino iminsi yose tutangura kubabwira amakuru yani wacu twabwira vuba muri Afrika ikambere yavugwa mu makungu kandi ntana ni kubandi jenyene igwe na muganzanje ciza ni kimara musene amahoro cyane Prosper meze neza nakabu ndadumuka weekend yagenze neza twararavye agapira aho tuvuga neza yuko tubona ibintu aho kugenda neza kuri bamwe birushiriza kuba nabi mu nkino nuko bimeze ntiberera bose hari abo usanga biriko bigenda neza abandi bitariko bigenda neza nuko niki ubivuze neza twararavye agapira mu Burundi turaraba mbere no muri Africa League des Champions bari mu gice cya kabiri cya nyuma turaraba n'amahiganwa akomeye y'Iburaya mu ntangamara rero nuko hani wacu tuzakubabwira ibijanye n'igice n'icicaro cya mbere cy'umupira w'amaguru Primus League nikibageze ku munsi wa gatandatu hari migwi iri ku makomoko bitamerewe neza cyane Vitaro mu kibanza cya nyuma cya 16 inyuma yo gutsindwa urukino rugira gatanu mu nkino zitandatu nibara Prosper nibara riri kumutemere novuga neza yuko yanama yaje kubitegurwa kugira ngo barabe ukuntu bo kwigira hamwe bagarura umugwa hakiri kare nta cavuye babantu baje ko batora kugira batore umuti w'ikibazo kihari nibaza neza yuko uyu niwo mwanya wo kugaruka bagafasha kuko novuga neza yuko aho bahora bizigira ubuhungiro yuko bishobora guhinduka nko muri phase turi ibintu nk'ivyohonye bakaronka umuntu bari barabuze byaje kuba bikugwa mu nzira boneka neza rero ubu ni bya bindi bitati no kugwana wigwana umuti barondeye ngira ngo urarura rekinde turabo nuko tukiri hano iwacu mu Burundi ku munsi wa gatanu urongo ishira mu cyumupira w'amaguru mu Burundi Reverend Kuriyo yaratanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru yavuze ibintu bitari bikeneye mugabo ahanini yavuze ingene mu guserukira gihugu ugiye kwitegura bitegura inkino zibiri zobahuza na Mauritania hanyuma yarasavye bitari bike turaza kubabwira muri kina kiganiro baranamubajije ikijanye n'umumenyereza ati mbega mutombora bayi karabaye yaragi ati staff ya equipe nationale nta gihinduka nikujyanye nuko tugejeje kubivuga niki Primus League mu cicaro ca mbere mu Burundi irabandanya ibintu bikaba bitariko birorohera imigwi imwe niki tugaruke ku mugwi wa Vitaro uri kurababaza abantu uri kuravugisha abantu benshi ndabibutse yuko ku munsi ugira gatandatu mu nkino zitandatu Vitaro maze gusidura urukino rumwe zitanu zose baratsinzwe niki ingwara yabandanije yanso umuti ego Prosper kenshi barakunda kuvuga ngo Vitara cyafisa amahirwe yo kugaruka mugaye nivyo cyane tugeragaje kuraba indwi dusigaje kugira ngo turangize higanwa mwavuga ati ngo buza gushobora gira iki buratagata kandi hajya ngo gufungura ari kare utangwe ngo gutanze kubega gutanga no guhaga ugeragaje kurara umugwa Vitaro muri sezo twaje kuba turangiza baje kuba barangiza neza bivanye nuko baje kuba batangura higanwa cyasuravuga neza yuko muri sezo ikurikira ubu rero baje kuba baronka bafata mu mugongo n'abakinyi baje kuba bagura abakinyi benshi beza turavuga ati neza yuko ibintu bigiye gufata inzira mugabo nko benshi bakunda kuvuga ati Vitaro racafise ikibazo cyawa mumenyereza azi umugwi nivyo barazana abakinyi beza bashasha ariko mbega collaboration hagati yabo mu kibuga ibaye ndiko ndakumviza wo buvuga uti Vitaro ikibazo ifise mu ngorane ifise harimo ikibazo cy'umumenyereza tugerageze gusubira inyuma gato turabe tugifise umumenyereza Kanyenkore Gilbert batazira Yaounde iyo yawukuye naho baje ko bagira ubunye Vitaro ntigeze ifatwa nabi nkuko irafatwa nabi ubunye aho tugeze rero neza yuko Vitaro ni baraye bagaruka hakiri kare niki hariho abantu batari bake barabira hafi bijanye n'umupira w'amaguru benshi baremeza barahuriza ku kintu yuko Vitaro yaguze abakinyi benshi kandi b'abanyamahanga batamenyera ihiganwa ryo mu Burundi bafata abana bari bafise benshi barabareka baragenda hariho abatari bake babona yuko ingorane ari uko abakinyi arabanyamahanga kandi bataramenyerana wese kubibona navuga neza yuko uzanya abakinyi benshi b'abanyamahanga kimwe baba baje gukomeza umugwe kandi navuga neza ko baba bafite experience umaze kuzana umukinyi uko yanze no kubumwemera ro mu gihe baje mwihiganwa atamenyereye mugabo kwiadapta naho birakenewe Prosper ntashobora kumbwira umukinyi waje kubugura umukura hanze akine inkino zigera kuri zitanu ataramenyera bigoye cyane bisigura iki biraboneka neza gushika muri no mwanya abo bakinyi nta myimenyerezo baba bakora bo baza gukina kuri match gusa mbega nta entraînement Vitaro igira tuvuga neza no musi mu migwi igira entraînement nyinshi cyane Vitaro numwe mu mugwi ugira entraînement nyinshi biraboneka neza rero ikibazo ntibogita cyane kubamenyereza ahubwo ni ngorane zisanzwe ziri mu mugwi zituma n'abakinyi badakina batoje ego ikindi naco niki wari wavuze uti mu bintu bigwa bitumye uyu mugumererwa n'abari mu menyereza nivyo baheruka kwiruka umumenyereza mara ngo barazanye umumenyereza
ba Olivier Ale batazira Mutombora ubu ni bamenyereza umugwi wa Vitaro twovuga ko nabo nyine atavyashoboye ganike Mutombora arabishoboye Mutombora arabishoboye ariko ni vya bine namavuga Prosper canke ntaronka akanya gakwiye nico kimuzorabe no mwishuri abigisha bigisha abanyeshuri bafise umuntu bakunda cyane gusumba abandi rero mugere karabasigurira ikintu wo kugitahura biroroha cyane nabwo rero Mutombora ntararonka wa mwanya ukwiye wo kwicarana nabo kubashiramwo ivyiyumviro vyiwe abikore ko kaje kuba bikora kuri Gabo kandi twizere neza ko bizogira iki bizoshoba ariko muri uyu no mwanya ingorane zihari ne barabazigaruka kuko no munsi Vitaro ni wa utanguye kubutakaza abakunzi bawo bari bafitiye ko icizere kuva kera cyane nuko nikini Vitaro igeze mu kibanza ca nyuma ku nkino zitandatu amaze gutsindura urukino rumwe gusa inkino rero zabaye ku munsi wa gatandatu sugwa Vitaro gusa aho yatsindwa n'umugwi wa Bujumbura City nikini Bujumbura City imaze gutsindura urukino rumwe gusa ni Bujumbura City ihagaze neza cyane na inyuma yo kudandaza abakinyi benshi Bujumbura City nta byinshi tubivuga ko twibuke neza umumenyereza wabo muri sezo yaje kubirangira yarabivuze neza uno munsi uje ukina na Bujumbura City ni ibintu bibiri gutsindwa no kunganya bo ntibashira imbere gutsindwa ubwo tubona abandi bavuga ati no kunganya gutsinda no gutsindwa bavuga ati twebwe uje nga ubuzi ko tugutsinda canke byanse tukanganya nuko yego iseko rero amenyereza umugwi wa Bujumbura City akunda kubivuga nuko izindi nkino zabaye nuko umugwi wa Reservoir ya mu ntara ya Bubanza wanganije n'umugwi wa Muzinga w'igisoda igisindo kimwe ukindi Muzinga niki nayo nyene yazanye akavuduko kenshi mugabo ikwirikirana Vitaro hariya ku muri novuga neza yuko Elefa na Muzinga baje ko baduga bose ni ikintu ciza cyane kubona imigwi yaje kubidugira ikerekana yeza yuko bafise ubudahangagwa nuko n'imigwi isanzwe iri mu cicaro ca mbere ntiboroherwa kubatsinda urabe nabonye hariho umugumwe waje kubuduga waje kubutsinda uri mu cicaro ca mbere babe neza rero Muzinga umuvuduko waje ko bazana nko bavuze neza uri kuragabanuka ariko haracari kare cyane Aigle Noir niki yasubiye kuvyuka nyuma yaho yaramaze iminsi biboneka ko mengo no mugwi uhobaho baratsinze urukino rwo kundwi ya gatandatu basenda mugwa Musonga ati bitoroshe niki ibitsindo 4-3 mugana aho nyene ni nyuma yaho Musonga ati yari batanga ibitsindo bigera kuri 2 byose ku busa dushaka kuvuga ati ko birangiye mugabo urumva bari ivyukiranije baragombora bongera baratsinda iyi ni sura nziza niki Prosper novuga neza uno munsi abakinyi umugwi wa Aigle Noir bafise vya vyumviro baje kubashigwamwo n'ubarongoye yuko amahera atanga mu kubakisha ibibuga mu kubafata neza mu kubazanira impuzu hamwe boshiramwo akantu kagafyinyi yego ntiyoborohera ndamwemera cyane mu gihe wazi yuko akubwira ati icuronka ico ushaka cyo sukironka mugabo nawe kubera ko udashaka gukina itange rero bavuze ati bararavye neza kuri rya stade nshasha kunti bereye igihe ugati hamwe twose nibonga hano umugwi wa Musonga ati nubwo usanzwe wahejeje higano uhagaze neza wodukorera ko tugatereka twivyukiranye ko twaje ko tubibona babatsinda ibitsindo bigera kuri 4 byose kuri 3 nuko umugwi wa Royal uheruka kuduga mu cicaro ca mbere umugwi uhagaze neza cyane birahiye umugwi wa Message w'Ingozi ibitsindo 3 kuri kimwe Royal nisiyo gutamunda ni Message ujyamanye igikombe Prosper kandi witeguye guserukira uburundi muri Afrika mugabo Royal ntiyatinye kugura ko nizo cyane tuvuga rero Prosper imigwi yose yaje kubiduga iva mu cicaro ca kabiri baza mu cicaro ca mbere nta mugwi numwe wigeze uza ku mashance n'imigwi yaje iberekana yuko bashonje isinzi kandi babishashe kandi ikindi naco ngo tuko turabibona muri no misi bafise abakinyi benshi bakiri bato kandi beza aho dutangiye kumva inkuru zitandukanye hariho imigwi isanzwe ikomeye batangwe kuraba ukuntu bobiba hakiri kare kugira igihe cyo kugura no kugurisha ngira yego nuko Kayanza United yanganije n'umugwi wa Interstar ibitsindo 3-3 Olympic Sare y'Imuyinga idatsindwa itemera gutsindwa muri no minsi yirahiye umugwi wa Rukinzo w'igipolisi igitsindo 3-1 Bumamuru hariya mu Cibitoke ku kibuga iwabo bahanganiriza na Burundi Sport Dynamique 2-2 mu gihe Flambeau du Centre hariya Igitega ku kibuga cabo Ingoma Stadium bankanganije n'umugwi wa Athletic bitsindo 2-2 niki ni Flambeau du Centre ifise umumenyereza mwiza abakinyi beza mugabo intsinzi zitariko zirakurikira intsinzi zirakurikirana ariko nubwo neza yuko Prosper ko bivuze haracari kare Flambeau twabonye muri sezi heze ni yubu hari itandukaniro rito mugabo nubwo neza yuko uko umwanya ugenda bagenda baragira amerera ugerageje kuraba n'ikibanza bari mu n'ikiza birahumuriza sico kimwe n'indi migwi bivanye nuko nayo nyine Prosper aje kubirangiza je kenshi nkunda kuraba n'umugwi wiyubatse cyane gose kandi ufise abakinyi wabuza n'umukinyi wa miliyoni 30 nivyo ngaho kandi ni n'umugwi ufise abakinyi b'amazina bakunda gutogwa mu guserukira Burundi ariko nubwo neza yuko nabo nyene haracari kare mugabo kuri Vitaro ariko
ariko ararengera nuko niko umunsi wa gatandatu wagenze mu cicaro ca mbere cy'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League. Tugume mu mupira w'amaguru turabe bijanye n'ikiganiro urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reverend Kuriyo yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu aho bagenzi bacu bari beshikiye mu bintu rero ni kibinini canke bihambaye yavuze yashimikiye hanini ku bijanye n'ingene mu giserukira gihugu uri kuritegurira urukino ruzobahuza n'umugwi wa Mauritania inkino zibiri ugo gutangura n'ubwo gusubiriza akaba yaravuze ko umuguru ko witegura neza arongera aramenyesha yuko kubera ibintu bijanye n'ikiza ca coronavirus niki mu kuja hariya mu gihugu ca Mauritania Burundi buzofata vol special bazokota indege yose urumva ibintu jewe nawe ngirasoro urumva nikiba kose indege yose abakinyi bose na staff bagiyemo indege ntiyuzura harasigara ibibanza bitari biki yaciye asaba rero yuko abantu bafise uburyo bakunda umupira w'amaguru bakunda intamba mu rugamba bo kwegeranya kanoti nabwo baraye bakwandikira makete ndabego ndabakubwira ndabakopesha yego barondera kanote hanyuma bazojaye n'umugwi w'intamba kuko si menshi noza no bahana batano miliyoni zibiri yego hanyuma yarongeye aributsa yuko abantu bokora kumwe babikoze mu mwaka weze niki bagafasha umugwi w'intamba kubushigikira mu ntara yego bakabushikira bagatanga amahera uze kumbwira bitwa banegrita batange baruno bose basahuro barabe bamborisi hanyuma abamenyesha makuru ba BTV bari bahari niki ntibahavuye batamubajije ikibazo kijanye no mumenyereza urabona yuko mu guserukira gihugu waheruka muri Tanzania bajanye na Jimmy Ndayize bamwe ati mbe asha mutombora mukoyi we yari kuri Maria abandi ati mbega mutombora bimeze gute nawe nca abantu bamenya nuko yari afise ubugeni kwigenekezo rya 10 z'ukwezi turimwe yari afise ubugeni urumva ntivyari gukunda hanyuma kuri ico kibazo Reverend kuri yarongoye FFB yishuye yuko staff technique y'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba idahinduka ari yindi nyene bisigura yuko umumenyereza are Olivier Niyunge ko atazira mutombora ari hajya Jimmy Ndayize ari hajya Jocelyn Bifugusa ari hajya abo bose n'abamenyereza bo mu guserukira gihugu reka tubahe akanya mwumvirize usanzwe arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reverend Kuriyo abanyakubahwa muri komite executive y'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi nyakubahwa umunyamabanga mukuru abanyakubahwa mwese amenyesha makuru b'inkino cyane twabuturose kano kanya kugira ngo tuganire ubwa mbere twaganirire kubijanye n'amahiganwa yimirije cyane ko ama eliminatoire ya kane agiye kubandanya mu kwezi kwa 11 aho Burundi butekanya guhura na Mauritania twashimye ko tuganira kugira ngo ibibazo kubicankuri yashobora kuba afise akibarize ngaha amabarundi bose bashobore kumva ingene bipanze inkino rero zibiri zikomeye cyane murazi yuko ubwa mbere twarakinye n'ikipe ya Central Africa yadutsinda turakina n'ikipe ya Maroc yadutsinda muga kandi nko twabivuze hari Makamba abashoboye gushikayo niturata ivyizigiro nico gituma ko turitegurira urukino rukomeye cyane rwa Mauritania n'urukino twiteze ko duhinduye ibintu cyangwa umwizero cyangwa ugaruka nico gituma ngira nkuko mwabibonye mu misi iheze twateguye urukino rwa kivandimwe na Tanzania kandi rurangira dusine Tanzania kimwe ku busa muga kandi twagomba tubushoye kumanyesha abakunzi b'inkino Tanzania burya ntigeze dutsinda keshi kuva je ndongo ishira ry'umupira w'amaguru mu Burundi nibyo badukuyemwo muri eliminatoire ya Coupe du Monde mu kuri penalty muga twari twanganije Bujumbura tungana Dar es Salaam ni kuvuga ni numugwi tuzinanye numugwi dukina numugwi datera ubwoba murazi ko imbere yaho twaragiye twarakinye ku munsi wa independence ya Tanzania turabatsinda 3 Dar es Salaam baranagaruka kugira barabe yuko byari ibyo turabatsinda 2 ngaha hama turabandanya n'ikipe ntoyi yabo nayo nyine turayikuramwo tuzakina na Congo sinzi yuko ivyo biharo byose mu bifise kuko murandaba amajambo avugwa ku marezo sociaux bacha bibaza uti aba bantu bafashe ibyavuba cyangwa bafashe ibya kera niho ntatahurira ko jewe ndabaka kahise kavuba rero twaragize preparation turakina neza abakinyi turashimira abakinyi baritavye kuko urukino rwabaye muri bihe hari n'ikiza ca COVID-19 muga turashimira twarukiye muri Tanzania
au départ bari basavye yuko dukina match ya retour ubwo turaba ama condition twese nk'abakinyi n'ivyo basaba tuvuga tuti ntivyoshoboka reka dukine Dar es Salaam kuko Dar es Salaam indege zo zirahashika cyo dukine Dar es Salaam twatumye kwa 200 nibo bagiye Dar es Salaam tukibaza nuko no mu nkino zikurikirana nk'abajya nyene hazokongera ko nka batatu bane babaye benshi batanu kugira ngo tugumane umugwi umenyeranye kuwa 11 rero zo ku kwezi gutangura tuzokina na Mauritania urukino rwa mbere ni Nouakchott urukino rwa kabiri tariki 15 atagihindutse ngaha i Bujumbura niba bizoshoboka nico gituma nimba ni kugira ngo muronke ibibazo amace tuvyishura neza tuvuga tuti nimba bizoshoboka ko murazi ikibuga cyacu kirugaye ikirugurugwa hanyuma ikibuga dukoresha ci Dar es Salaam ikindi kibuga dukoresha ni Kigoma kiri kilometero hafi 300 cyane 46 na 50 na bingahe si byiza kutwideplacer uvi Kigoma rero izi nkino zitegurwa muri ama condition kandi twagomba tubamenyeshe yuko twe tudatinya kuko twariyangajije twateganya kuja muri Mauritania tiko turaraba ingene tuzogenda n'ingene bazo bari bere tubaza yuko twabishinze mutima ari ngaha nawe nyene yaje kugira ngo akurikirane turiko turaba liberation y'abakinyi bazo bari bere ro 7 na ro 8 tukina ro 11 ingene zo voyage chez Bujumbura na Nouakchott turavyiga kugira ngo turabe kuzotworohera turabe yuko hari indege zigenda bamwe twasanga muri Mauritania abandi nabo tugenda direct zokora ibishoboka byose kugira ngo nitumere nka Lesotho yadutanze ngaha kandi twe tuyakira ivyo ngira mu vyibuka kera araheze imisi Lesotho niyo twakiye ko aeroport kandi tuje gukira ngaha ivyo twaravyitegurira rero mu cyama cy'umupira w'amaguru nico gituma imbere yuko nza kurangiza mpamagarira aba partenaires dukorana na federation hamwe n'abafana izi nkino zitegurirwe neza ni nkino zishobora kuduha icyizere tuzitsinze zose cyo tugira 6 kandi dufite amajwi amanota 6 turashobora kuja mu kibanza cya kabiri mu kurindira izikurikira dushami ingufu zose kuko nta nakimwe idashoboka ku isi ncito mu rukino rwa 11 munyonyo turutegurana n'ingufu zacu zose muvyumve neza turategura n'ingufu zacu zose hamwe n'urukino rwa 15 munyonyo dushami ingufu zose kugira ngo izo nkino zibiri ziswe ziduhe icizere cyo kubandanya kwitegura kuja muri phase finale ya CAN muri Cameroon. Staff technique nihinduka kubera twebwe ntitujana nta bishobisho bijamwo ibintu byose bikora ufite amaguru kwisi kandi mwe namwibwe muze muratanga morale il faut avoir les pieds sur terre kugira ngo upanga karere twebwe twaravuze tuti uburundi ko tumeze nta banyamahanga tufise bashobora kubuza nta nabo twifuza muri iyi misi yego umwe wese ateza kwiraba imbere yuko uvuga yuko inzu yawe ari senketo ari VIP uraba yuko ipanze kora mu cumba karaba muri salo intebe wicarako n'igitanda hamukumenye uti iyi nzu ni VIP twige turazi les conditions kugira ngo turondere abamenyereza mpuzamakungu turazi uburyo bisaba ni ivyo reka tubireke tubarundi kuje badage baje nabandi bivuga tukabakubita amasase tubakoresha amasase tukabakubita imyambi bakagwana imyaka ndwi ngaha muri rirare sinzi ko muvyibuka bapfutse vuba muze murasoma ibitabo kandi n'abadage havuga ati barazi kugwana reka dukoreshe dufanye nani mchezo wa ndani wa kwetu abamenyereza nabi wacu yaba mutombora yaba Jimmy bose barimwo usona wasiwasi nibajya nyene reka tubahe morale twese dupanga karere manager wa equipe nationale ari ngaha mutima nawe nyine yaba ari umwongereza 100% angetoka